Amakuru akunze kuvuga ati umukobwa umaze gusambana cyane nk'abahungu ntibakunze kubashira mu rugo ngo babane. Ico kintu nawe uracemera co barico. akaca twereka ibintu birefu Akabagara. akaca tugaye ko rero uko rero yanatire imana yaturemanye twebwe yo kumva yuko birasa ko dukengererwa Akagara. kaca kaza mu mutwe avuga aca namaza prince uyo mukobwa uramuza avuga ndaruzi ruba ngaha haruguru Ndaruzi nawe Sawa. barengeje. ko byumva ne yamaze kutugara kurumva muri twe twamaze kubaba Ego mwana mwanzi. twanamwanzi arenganye re kandi ngaha nkundi sivyo tugeze kuri yasi wewe Dre atacho ufise uzomarira jewe muri future ntushobora kuba umugore wanje ico kintu abakobwa je ngende ndanakibabwiye numva ndanabahanuye Salut la famille. Mumeze neza, murakomeye. Nange ndi Fresh Sandy muzima, nyuma nagikoze ndi muzima. Reka ndaguha ikaze kandi kuri Akejo Media. Mugirana kidasanzwe, ciza kiryoshe arico Feed your mind, ni ikiganiro ciza gituma umuntu agira ivyiyumviro bishasha, akagira ubundi bumenyi bushasha atarazi. Rero ndagusaba ko nakuri kurana nturambirwe. Nije bekeza Fleur ya Odara kuri micro za Akejo Media. Uno munsi dufise mutumire adasanzwe muramenyereye gose muri ivyacu ku mwanya, ariko no munsi ndamubazaniye muri Feed your mind kugira ngo atuyagire adufashe kugira ibindi byembo bishasha tumenye n'ibindi bintu bishaka tutayituze dufashe gutahura ukundi kuntu uko birashika umuntu akaba azibi mugabo biri atavyazi canke akaba azibi akaba bizi ku rugero rusanzwe ariko ku rundi rugero rwo hejuru hakaba abandi bantu badufasha kugira ngo bikunde tugire ubundi bumenyi buri hejuru. Reka wenda mwakire ndakuramukije. namahoro cyane meze neza. Ego nawe nanje meze neza cyane kweli. Wawe ndabibona gose. Kandi wabereye ngiyo style irakaze siyo nga merci ça niyo nga siyo nga ko tumenyereye abatipe benshi bakunda kwambara impuzu zifuka ngaha cyane mugabo twabonye umenga sinzingira ni style mengira atabuye ukuntu ni style no kuvuga ko izi ziba zarakozwe kuno nyene uko nyene Nimba ari byiza cyane ndamukiza abakunzi ba Akejo Media. So ndabaramukije cyane je ni Irakoze msanzwe mumenyereye ni Irakoze Zekorai. Zekorai kumenga irasobye uri mvuga neza Zekorai sindiko ndaryumva Zekorai yego Zekorai kubera canke risigura iki iryo zina ukogere turumva ni Irakoze amashe dusubira inyuma. Okay. Merci beaucoup. None Irakoze nta tundi tuzina tw'ubuhizi ashobora kuba afise canke yarahawe? No, je ni Irakoze nyene kubera ko nisanze ndi umuntu nshimira Imana cyane. Burya nyene bidashika ukaja muri church ukavuga ati mana wakoze kubwa bino, wakoze kubwa biriya, wakoze wankuye hana. Yaje ku nk'imisi yose samedi dimanche ndakunze kubagenda gusenga. Usengera jewe ndi umukatolika RC. Umukatolika yuzuye. Yego. Bisigura kusenga n'imisa ya mbere cyangwa usenga ya gatatu? Ya mbere. Wow. Tumva nubwo bigaragara ko uri umustar ukuntu gusumeze ukuntu gusugaragara utumva yuko ni Imana uguma wayibuse ukayiha n'agaciro kayo. Imana ni vyose. Mbega Imana yifise ikibanza kiye mu buzima bwawe? Imana ifise ikibanza kinini kubera ko iyo gituma natangwa gutahura ko Imana ikomeye. Ibintu vyose dufise no kuvuga ko nimba hari umuduga hari uwawukoze. Nimba hari twiyo hari uwayikoze. Nimba hari bati nimba hari ibiki vyose nimba hari no mikro no kuvuga ko hari umuntu yayikoze. Nanje nkaca nicara nkiyumvira ati nimba ndiho hari uwandemye. Mbego wandemye ninde? Ntahura ko ari Imana uko nta kindi kintu. Kwino se nta kindi kintu ndumva gikora umuntu. Ntahura ko ari Imana. Ego, merci beaucoup. Imana vraiment niyo vyose, Imana niyo kubahwa, Imana itanga imigisha yose, kandi Imana ituma no munsi twicaranye ngaha tuko turavuga kuri Akejo Media tuko turayaga mu kiganiro Feed your mind. Irakoze none apart yuko twumvise ko ari Irakoze Zekorai ndagibagiye. Zekorai ninde ameze gute yifashe gute yitwara gute ahari haba ameze gute? Okay, cyambere je ndi umuntu w'abantu ndakunda abantu ndafise urukundo nubwo bishika nkashavura cyane. Ico iyo defo ndayiziko shavura like ariko
ndi umuntu w'abantu ndakundana cyane ndi umuntu norohereza umuntu kubera ko urumva ndi wa muntu usanga mba ngomba ko umuntu yishima paraporo yiwanje iyo nkoze nk'ikintu umuntu akishima ndaryoherwa cyane iyo turi kumwe nk'uko nkakora ibintu ukabyishimira ndaryoherwa cyane paraporo yo kumubabaza ndi wa muntu ntakunda ko undi muntu ababaye singombye kuvuga ngo ndiko nditapaho ngo bimeze ukuntu ukuntu ariko sinkunda kubona undi muntu ababaye niwe irakoze kandi izina bavuga ati izina ryo muntu je ndakunda gushima cyane ibe muri byinshi muri bike ndakunda gushima cyane ndavuga ati ya ibiko vyabaye uku ni Imana yagomvye apari ivyo kuba umenyesha novuga ati umenyesha kuri ya Kejo Media ni mu entrepreneur umva ya ibintu byinshi nyine bitandukanye yego urakuze cyane uriya bavuga ati intimenya ni integura mbega none ko uvuze ngo urashavura cyane ushavura n'ingoga uba washavujwe n'iki haba habaye iki icyambere urumva ndi umuntu ndakaza ishavu like iyo defo ndayiziko ndakaza ishavu mugabo si ibintu vya buri munsi canke bigirane ndi wa muntu usanga iyo like deep yani nk'umuntu kwinjira like kwinjira novuga ikintu nanka kuri jewe gituma nkunda kwinjira mu ishavu cyane kwinjira mu buzima bw'iwanje like umuntu nyene aba dasava uyo mujama vipi kubera ko je ngomba nakosheje umuntu ambwira ati bro neza kunuko je ndakunda cyane guhanurwa cyane kurusha like kugira nte kubwirwa cyane gutukwa nkaca ngenda nkavyumva nka pembeni ujya mujama kunuko no yari ndakunda umuntu azambwira ati bro umviriza iki bana sio fresh egihindure ndaryoherwa cyane kubera ko cyambona ati okay ya ibi bintu nakoreye naka byaramubabaje so bisako nanje mpindura hako umuntu weza hariya bakunze kuvuga ati buriya umuntu uko abari bifatanye n'ukuntu aba yarakuze cyangwa ukuntu yabayeho one irakoze yakuze gute yakuze amerewe gute mu buzima bwiwe mu bw'ubuto bwiwe okay nakuze ndi umwana w'imikino muvuga ati akunda imikino akunda gukina akunda kuyuba akunda kuba ari kumwe n'abandi bantu so mu buto bw'iwanje je abana bato bibanje bagiye kunkurikira hatevye uko je namaze umwanya muri ndi umuhungu je nyene mu rugo no kuvuga ko je ndu umwana wa mbere akurikira umukobwa umuhungu yaje kuza ni nawe wa nyuma yaciye aza ari wa kane so amaze kuza ari wa kane nuvuga ico gihe cyose abo twagenda turutana imyaka 4 batoyi banje imyaka 4 nuvuga mu iyo myaka 4 nkabona umenga simbona umutoyi wanje w'umuhungu like tuja muri game like canke tugakinana nakuze ndi wa muntu wacho sanga ndiko ndabwira mama gena mamagare nakaze tujyamane like kubera ko yabara umuhungu aze dusangira injya yari nkumva nakuze ishaka abandi bantu baza muhira like turi dusangiye musangiye sex mugumane tugumane kugira ngo like mind ziwanje uko nabambona umenga none okay nimshikanje nene twovuga niki so nico gituma rero naciye nisanga ndi kwiyo hari okay tumva yuko wakuze ene uri umuntu w'imikino uko abivuze ariko kandi ukabona umenga ndushaka gukana bashikawe wamukeneye abandi bantu none gukina nabashikawe haje byo bigutwaye kumenga abavukana ni byiza ko bakina ni byiza ko bayaga ni byiza ko banywana tugiye kubiraba umukobwa n'umukobwa umuhungu n'umuhungu mube muvukana mutavukana mugabo mindset imikino ntishobora gusa kuko umukobwa akina agipopi agishira mu mugongo jeranje nkina umupira nubaka nyonga imiduga udasana ibintu hamwe n'ibyo so ziga games wanje nawe ntizishobora gusa so irreverend ndamukunda kubera bari mushikanje kandi turafise kiretse badusohokanye urumva kera usanga badusohoye ahantu bita kera bayita ku mase urumva bintu nkamwe usanga urumva so urumva nk'ibyo wacu usanga byoroshe cyane usanga byoroshe cyane ndumva yigiza cyane hamwe kandi ndaguhikaze kandi mu kiganiro feed your mind bega tuvuze feed your mind nkawe ndazi kuri umwongereza cyane dufashe gutahura feed your mind like the bega no gitahura gute ndakuvuga ko
haza ubwenge bwawe haza ibitekerezo byawe nukugira ni kwiriza ibitekerezo byawe ni kugwiza canke Gukwira kongereza ubumenyi ubumenyi canke ivyiyumviro kwagura ibitekerezo Okay. kumviriza ivy'abandi bantu bigatuma ugira ubundi bumenyi bushasha Yeah. reka wenda guhikaze vugira kandi Murakoze neza yuko cane. tugira tuyage Ego. kandi uza kudufashiriza abakunzi ba Keje Media bari kwadukurikirana sawa kuko rimwe na rimwe hari ibintu tuza twiyumvira tugasanga hari aho twihendera ariko twumvije ibindi vyumvire by'abandi bantu bigatuma tugira ukundi gutahura kudasanzwe yeah. ya shaka rero twege kuri iki kintu tuzakunze kumva ati nta mukobwa ashaka kugendera umuhungu mu nzu iwe asohoke uko nyene atacabaye Okay. ndagomba utubwire rero kubera iki iryo jambo canke uko kuntu bivugwa biriho koba ariko kuri canke bimeze gute So okay. Jewe ico novuga mwico no kuvuga ko irevre nivyo kubera twe turabaho cence nk'abahungu okay bo ngamu gisagara sinzi nk'indi micungararo ariko je ndaba aho mbaye na kare canke nuko nakuze canke ko nakuze ndabibona no kuvuga ko kugenda gusura umuhungu hama ugataha uko nyene atacabaye ababidusizemwo ni mwebwe abakobwa gute kuko mwebwe hari ukuntu mwagiye kubifata umengana ubugwari iyo aje akasohoka uko nyene hari akantu kigeze mbere no gusirikira ku mitanda ngo uje gitipe man ngo je nagiye ukiraba ngo nta na kimwe cyakoze ngo cyagumye kina ngo kijya gihungu numva kidakomeye no kuvuga bure kugira ngo je na evite kijya kintu kugira ndacevite ndakosora ku buryo ejo sinzokumva amajambo yani nico yego abisigura yuko ivyo bavuga dukuri yuko atamuhungu ashaka kugendera umuhungu agatahuko nyene no simvuze bose Ego. muga la majorité siya nashobora kugenda uko nyene kubera iki none ego watubwiye ati hari amajambo yagiye aravugwa ati nakagaye iyo wumvise umukobwa ariko aravuga ko yagiye gusuhura umuhungu kandi yavuye mu bakobwa ego agatahuko nyene akabika avuga yuko adakomeye canke agwaye canke afise ikindi kibazo ego n'agasuzuguro biraboneka mugabo gusuhura no kuca mukora ivyo bita amabanga y'urukundo ntaho bihuriye so icambere twovuga wewe ugiye kurabura mukunda sivyo kandi n'amabanga yaba hagati y'abantu babiri bakundanye bakundanye sivyo ujye ugiye kurabura mukunda ivyo bintu biriko ivyo muza gukora vyose bisobanura urukundo muri nimba ari mu bikorinto kangahe bogira ibintu nkamwe n'ivyo umurongo kangahe bavuga ko nimba vyanse ko mwihangana nimba vyanse ko mwihangana basi mwabirane sa eno fasha ntuzeye fasha telefone yanje iwanje fasha telefone yanje rero niyi mu bikorino ati yase ko mwihangana ni mwabirane bana yanje kaba tubwire warayevye ugira screenshot ni abikorinto ndwi ku murongo w'9 ariko namba badashobora kwirinda babirane kuko kwabirana ari vyiza kuruta gushuha basi cheburi cyo mvuga okay sinoburi ivyo mvuga mbega ego abikorino batubwiye yuko vyanse ko mwihangana mwabirane kubera yuko arivyo vyiza gusumba gushuha umva gugashuhira ubusa ukamererwa nabo ubusa mbega none umukobwa araje kukuraba ifi navyo mwavuganye nta nibiri muri gahunda yego wowe urabishatse umukobwa aravyanse muri icyo gihe ca bigenda gute okay no kuvuga ko icambere na mbere reka dukurikize rino jambo nyene renga sivyo no kuvuga ko nimba vyanse ko mugirana ko mwihangana mwabira oya mugabo ni mwese mugabo muri icyo gihe ni mwese reka ngabukere niho nako ndagiye yego aha rero bavuze yuko nimba vyanse ko mwihangana mu bikore
muga uwumve ko umwe yagize nte yanse uwundi arabishaka ego nimba umukobwa atavyashaka sivyo afise impamvu atabishaka ukora byombi nimba umuhungu naye arafise kumureka kuko ubu uje cengaruka ku kintu buryo urazi ko ntemera ko ari umukobwa afata ku ayo n'amakosa warubizi je ko ntavyemera ntavyo narinze ariko ndabimenya okay je cyambere na mbere je sinemera ko umukobwa adafatwa ku nguvu utimbaza kubera iki utavyemera adafatwa ku nguvu kubera iki yafatwa ku nguvu cyambere yakoze cyane yeah mbega none ko uvuze ati ntiwemera yuko hari umukobwa afatwa ku nguvu mu gihe afite amaboko abiri afite n'amaguru kandi bisigura ko uba uvuze ko nawe afite inguvu ari umuntu muzima mbega none umukobwa n'umuhungu baranganya ubushobozi cyambere sawa reka ndakwereke twese turi abantu bazima sivyo kandi turi abantu dukuze ije kintu je ntemera yuko umukobwa ashobora kuba afatwa ku nguvu igituma n'icahe afise amaboko abiri nanje afise abiri sawa afise umunwa yani muri make kujya kuntu basi ntuze ikogora like nukuvuga ko mfata kuno koko naye ngafata kuno kuboko amaguru najyanye nabiri we mbwira ukuntu umuntu ashobora kumva yuko yogukura impuzu ega je nta kuntu je ntahura binza umutwe yimvira agukuye impuzu gute mwari muyiheka yayigukurishije amenyo yayigukurishije amaguru nimba yayigukurishije amaboko uko kundi kuboko yagufatishije ko ari kuri hehe yagufatishije ukuboko kumwe ibi byose ni ibintu bisaba ko abantu bagerageza kwanza kwama bariko baratahura singombye kuvuga yuko ihohoterwa ntibave bamfata banyumva nabi yuko ihohoterwa ry'abantu zeye ry'igitsina gore rirabaho mugabo umuntu arashika muri ka yo kuvugana nyene yabigizene yabishatse ahubwo bari gukoresha apana gufatwa ku nguvu bari gukoresha indi terme akavuga ati umuntu kubimuteramwe atabigizene atabishatse niyo terme bari gukoresha kuko umuntu muragenda buke kuko nimba dutanguye umwanya munini tuko tukanigana fadofu umukobwa arasaba akavuga ati nta kibazo reka bibi hama kuri babandi bavuga ko bakubitwa bagakomeretswa gushikaho n'inguvu zimuherana hama umuhungu akacaronka gukora ibyo ashaka sawa jewe umuntu je no kwemera yuko yafashwe ku nguvu ndamukubwira wari we nujya muntu dusanze yaravye sawa dusanze yaravye arafise ibikomere mugabo kwacu usanga umuntu ni muzima n'ubuzima bwiwiwe arakomeye nta n'impuzu yatabutse aho nyene yari yambaye ipantaro yakuwe yashize ku ruhande impuzu yakuwe yo hejuru iri ku ruhande ama yamuboshe ntiyamuboshe nonzi ko hari n'ababohwa ugasanga yamuboye nko ku gitanda hama akaca akora ibyo ashaka ariko reka tugende mukuri jewe kweri kubohwa umuntu umwe abakobwa nta nguvu bagira oya bari nazo abakobwa nta nguvu bagira oya kaudire tuvugana ukuri aje kweri no kubohwa kweri nkagushobora eka kuca ayo yavugisha ukuri woshobora kubera yuko ntabwo tunganya ubushobozi ntabwo tunganya inguvu nkakuboha gute nimba nofata kuno kuboko nkagenda kuboha hariya ukundi ko yakoba ariko kirakora iki ega ndashobora nukuvuga ko jewe umukobwa nemera ko yafashwe ku nguvu yigeze no kugwana amenyo yiwe ari karakora iki ko usanga nujya muhungu yari karamfata ku nguvu nta n'ikiguma afise uko je nemera amenyo y'umukobwa ega umuntu wese umuntu uri kurigwanira ukoresha ikintu cyaco cyose we nimba umuntu araje aratanguye kubigukorera nukuvuga arazakuryamako wewe kwe kutomujya amenyo mweno ngaho kugira ngo akuveko bisigura ko ari cya kindi bakunze kuvuga ati ngo rimwe na rimwe bakubita uwashaka kurira nukuvuga ko rero mwo mwanya ego je kintu no kwemera terme no kwemera boza barakoresha niyi niko barabibateramwo batabishaka umuntu arava muhira atavyo yiteguriye mugabo bivanye n'ukuntu babimwinjijemwo babimugobeyemwo acavuga ati nta kundi mugabo kukanyuma yabishatse none mbaze kandi tureke icyo gufata ku nguvu kubera iki abahungu mufise iyo ngeso yo kubona yuko atamukobwa yoza kukuraba atahuko nyene mbega aho ku bakobwa usanga bipangiye cyangwa babiwabo bobo ugiye kumuraba ni ngombwa uveyo ubikoze shaje no guha karorero reka ndakwereke gusa sinzi ko ari saha kwivugira ngo mugare kandi akwereke ego jewe ndamaze kuja mu rukundo n'abantu usanga bagizene bafise ubuzima bw'iwabo kandi bagizene
ndakubwije ukuri Bibeshejeho bonyene. bibeshejeho bonyene ndakubwije ukuri nubwo ugenda kumuraba Mm. wenyine gutelefone akakubwira ati sheri ingo Tugenda witeguye. no ibyo bintu ibyo uko nukuri ko niko bimeze okay Audrey sawa ako rero yaba wowe ba wenyene siho urafise sheri Oya bandanya. sawa urumva ako rero ba wenyene urafise sheri Attention. araje kukuraba muri mtumbiri kandi murakondanye Ego. wambwiye ati sheri natetse muri make watetse kugira ngo aze mufungura Ndamutumiye dusangire. acha kubwira ati none je aha ni hatari twebwe uvuga yuko turi imbere ya kamera uvuge nyene ikintu kiri muri yo bigira ngo Ajewe ntabishatse cyangwa ntabitebwe bitandimwo Ego. sishobora kubimwemerera. kubera Namuturiza amaka bikamuheramo. Mugabo ako kantu niko nari nkene wogirane namutuze amaka bikamuheramo. Woca ukora Mugabo iki mugiye naje ndabishaka. Nta kibazo. Baya yuko no mwumvikana byose. eka Audrey tugaruke hajya nyene wo muturiza gute No bimwankira nkamuhanura. muturiza amaka ariko umusengera oya bikamuheramwo ko shijya bikamuheramwo byo muheramwo gute Byamuheramo gute? Hari ukuntu basi hari ibiyago ushaka kuzana gushikaho no mu atavuga ati aha naco ndahanoba. amazi yashushe Arahora. Yeah. ahora bigenze gute Amazi yashushe ucukura umufundikizo hama ugakura umuhisha ku mbabura ukaduga. ugakura ku mbabura Ego. sawa nukuvuga amazi yashushe ukura ku mufuniko ugashira hasi Haba umuhisha ukaduga. umuhisha ukagira Ugaduga. none nawe mbwira indi terme wokora umuntu yamaze gushyuha ukundi wabikora ko tuzi n'amazi yashushe ubafundurura bagashira hamwe kuremba Oya, eka tuvuga ati ego buriya ibintu byose nomuvuga ni ukuvugana ego ni ndibageta muiraho mu Kirundi no mwumvikano rero nsi kuvuga yuko ngo umwe yashatse nyine uko bishatse ngo ace donc bice bibuko nyene oya kwagiye usanga umuntu atavyiyumvamwo canke abifata nk'ikizira mu buzima bwiwe kugira gusambana abifata nk'ikizira mu buzima bwiwe abantu babaho ntubeshe n'ijambo ry'Imana ryatubwira ko gusambana ari icaha kandi gisema Imana gusambana nemugiye wowe utumva ko wobikora umutima wawe utakwemera ko wogikora ico caha akaje haza umuntu abigushakisha we numva yuko utegerezwa kumwankira uramwankira ukabimukura bikamuhera reka ndakubaza ikintu kimwe ije hari umuntu yigeze kumbarira ati ngo no kuvuga ko iyo abantu barongoranye ni mu Giswahili bavuga ati ni kuhararisha ngono mu Kirundi simwe no vyita kuhararisha ngono mu Kirundi simwe bavyita numva no kuvuga ko kuhararisha ni guhararisha ibintu no kuvuga ko ibintu bije mu kuri okay ibintu bije mu kuri kuhararisha ngono ni kwabirana no kuvuga ko iyo abantu bavuze ati baragiye imbere y'ishengero bavuze ati bana jewe uyu n'uyu kwabirana kwera uko avyumva ego aho niki kibaye cyaha ego niki kibaye cyaha ngaho si icyaha ko bavyemewe n'Imana iranaheza ariko jewe gusa kandi urakoze cyane sawa reka tuje kwa kantu gatoyi nubwo je sinamenye ibyo bateguye kumbaza mwaka nagombye tukavugane ko gatoyi ego abantu baragiye mu rushengero kare babikoze cyari icyaha baragiye imbere y'abantu nibijya nyene baragiye imbere y'abantu n'Imana bagiye mu bintu Imana izi baragiye imbere y'Imana hama ibyo bagiye gukora nibijya nyene mugabo bizwi vyemewe hose ntavyo kwiba birimwo nta n'ivy'ubwoba birimwo niyo difference utavyumva kare babikora mu kwiyiba kandi citwa icaha citwa ikizira kandi cyagisema Imana mugabo umaze kuja mu rushengero pastor akavuga ati kuva uno munsi ndatangaje yuko irakoze na Ninete mubaye umwe sawa nikiwe kibaye icaha nubwo ari bijyanye mwahora mukora mugabo citwa cengaruka ahubwo bakunda kucita ngo ni igikorwa ceranda kandi ciza gihezagiye sawa mugari cya kindi nyene nico cyaha cyonyine gusa ku isi
oya gishobora guhezagirwa urumva nicyo cyaha cyonyine gishobora kuva mu cyaha kikaba ikintu ceranda cyonyine nicyo dufise cyonyine siko kuri mbwira ikindi kintu bashobora guhezagira kwicara ahantu bashobora guhezagira kikaba ceranda oya erega ntibaba bahezagiye ngo mugende ngo musambane baba bahezagiye urugo rwanyu n'umuryango mukawuteye nawe uranyica bahezagiye umuryango mushasha niwo muryango muzoronka gute uwo muryango muzoca muronka gute mutagize oya mbwira umuryango bahezagiye erega nivyo nyene erega uriko urabisimba nivyo nyene erega muba mubirekuriwe si icaha kare ntimwabirekuriwe ni igikorwa ceranda ciza kandi imeme n'Imana kirayinezereza sawa ikindi naco ndakubaza sivyo gusa sorry byahindukiye oya urumva ikindi naco ndakubaza aba uremera ko abantu bafise kubana umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 bakabana batari bwagene mu rushengero hama gacagenda mu rushengero no kuvuga bya bintu byose bakoze bya byose bica bihinduka vyeranda oya hajya baba bari mu cyaha kandi barihana imbere yuko baja imbere y'Imana ngo bagiye kurondera umuhezagiye sawa ego barihana sawa barahejeje te ubu rero baciye bagira ubugeni no kuvuga ko bijya byose bica bihinduka vyeranda kandi bijya ajya bavuga ati icaha uko biri kose kiraharigwa ariko kandi inyuma yo guharigwa kirarihwa tena malipo hapa duniani rero imana irakubabarira ariko ingaruka y'icaha utegereza kuyibona imana irabababarira hama ikabahezagira igahezagira urwo rugo rwabo bakabona kubana biciye mu muco no mu muhezagiro w'Imana ariko nibisigura yuko batazoriya bya bindi bakora simpaka babiri hebo birashaka kurihwa mu dujero rwabo mu bana mu buzuku birarihwa sawa niyo mpamvu ndavuga ati bijya ntabwo biba bizwi n'amategeko n'abavyeyi n'igihugu ndetse n'Imana hajya pastor avuga ati uno musi ndahezagiye Prince na Benita uno musi mubaye umwe bisigura yuko kuva uwo munsi mubaye umwe atacana kimwe gihari twari kwisije yacu ivuga ati kubera iki abahungu muvuga yuko umukobwa kugendeye adashobora gutaha uko n'ubu ndacabaza kubera iki ayo majambo cyangwa iryo jambo rihari mu gihe hariho abahungu basigaye bavuga yuko baja kureba abahungu bagataha uko nyene bagatata cyabaye no ubesha nke nibyo ndakwerekeye Audrey sawa nkuko nabikubwiye urabona kare no kuvuga ko twebwe abahungu icambe na mbere umuhungu canke umugabo igitsina gabo kwinosi twaremanwe kijya kintu cyo kutananirwa sawa umugabo nusha ukeneye kumwica mu mutwe zina mugabo ari we wese mwereke ko adashoboye none nk'akarorero ujya mu tipu ujya mukundanye ukeneye kumwica mu mutwe canke azoshavure canke ababare cyane uzombwira ati ntwabinkoreye neza no kuvuga ko iryo jambo narivuze akumva ko narivuze bro azokwanka cyane kandi azobabara cyane kurusha naho wari kumufata ukamukubita ikofi yego no kuvuga ko rero ikintu rero kiri muri twebwe ni ya nature ni ya nature ibi ndiko ndavuga niko kuri ni ya natire iri muri twebwe ndemanwa no kuvuga ko ni kutananirwa kumva yuko agasuzuguro kandi ugasuzugurwa ukintu wewe ushoboye ugasuzugurwa ukintu Imana yaguhereye ububasha uvuga ati ikintu je ndashoboye kugirane ndashoboye kugikora nimba noshoboye kugikora kubera ki uyu mukobwa ashobora kugira kubera ko abakobwa haraba n'abakobwa gabinsare ibi byose rero bajya abakobwa rero nabatari insare baca babigwiramwo impore baca bigiramwo ikibazo no kuvuga ko hari abakobwa we aza avuga ati reka ngene kurabya muhungu uko ravyumva reka ngene kurabya muhungu namva atabingiriye kweraza barumubona natwe kubera ko twamaze kubamenya ko ari abakobwa bamerewe ntushobora kumumenya ku maso uko ari n'umukobwa utangura kumukora ko yanka mugabo inyuma y'iminota 3 akaba yemeye inyuma y'iminota 3 kandi akaba ari aca bigufasha akaba ari umukinyi mwiza urumva ko kantu yatanguye avyanka muga inyuma y'iminota 3 ahinduka umukinyi mwiza pere
mu kibuga none Okay, merci beaucoup. eh Watubwiye ati atangura yanka mu nyuma akaba umukinnyi mwiza ndetse akanabikora bien gusumba uko wari uvyibaza. ugusumbya mbere wewe Mbega none mu gihe ubikoreye umukobwa ukaca usanga uyu mukobwa nta bumenyi abifisemwo weho ntabwo ugenda uramwararaza. aya ni gake ico kintu ico ni gake cyane urora nk'ibihugu bibanye gusa twebwe rero nko mu Burundi haracariho ya ndero y'ikirundi Ego. sinkubeshe ibihugu nk'igihugu nka Tanzania okay je nkuzo kuvuga Tanzania kuko je nahabaye umwanya munini Yego. narahakuriye narahabaye imico ndayizi Ego. sinkubeshe uryamanye n'umukobwa wo muri Tanzania ntubimukoreye nko ashoboye urenganye kwibarara gusa ahantu haba Arakuvuga. baratwenga urazi gene ngo z'abaswayi Eh. hamwe wowe wenyine uri mwibarabara uvuga ati mana yanje isi nyene niyasa mu nyene je ngorokereyo urumva Amubishoboye. ubishoboye iryo barabara ryose uzorikubita nibararigwa kuko barabwira navuga ati jya mujama ari moto gusa rero umukobwa nagukunda nawe mu ivyo bihugu navyo bibaye nashobora kugenda kubwira bagenzi be ngo ujya mu ngara bishoboye afu mahora Atinya ko bava gutwara. ijya uko amaze kubivuga avuga kwere sawa Okay. ni vya bintu usanga urenganye bakuramutse shemu yake mambo ni aje banza shemu nyene ziba nyinshi mpa nimero yawe mugaca mutangura kwandikiranira n'umugenzi aho uzoshimenya ati kweri jewe narakoze akazi kandi karemegwa ku rwego rwiza Go ahead, Joe. ni ukuvuga ko rero nta ni gake nta muhungu ashobora kugenda kwararaza umukobwa Gusa bariho hariho Ivyo umuhungu biba gake gusa cane. hariho umuhungu bishise akaryamana n'umukobwa ashagenda akabibwira bagenzi biwe cyangwa akabibwira inshuti ziwe. Mbega iyo wewe umufata gute nk'umuhungu mugenzi wawe? Okay. Ni ukuvuga ko muko nta muhungu canke nta mugabo ashobora kugenda aravuga ati ngo jewe nararyamanye n'umukobwa kanaka. Ariko iyo bifise intanduruko bishobora kuvako. Cyane cyane je ndakunze kuvuga no kuvuga ko birafise kuva ku mukobwa. Gute? Kuva ku mukobwa rero no kwayo no kuvuga umukobwa twebwe turana ngaha kuri office akarorero. Twebwe ngaha turi ngaha kuri office urana je na Prince turabana dutera inkuru tukagira turafise kubona umwana w'umukobwa ariko ararengana. Tumaze kubona umwana w'umukobwa ariko ararengana ngaha tukavuga ati ujya mukobwa kwera arakaze sana ni mwiza. Sister VP akaca twereka ibintu birefu. Akabagara. Akaca tugaye ko rero uko yanatire imana yaturemanye twebwe yo kumva yuko birasa ko dukengererwa. Akagara. Kaca kaza mu mutwe avuga naca namaza Prince ujya mukobwa uramuza avuga ndaruzi ruba ngaha ruguru ndaruzi nawe Sawa. urarengeje. Kora byumva ne yamaze kutugara kurumva muri twe twamaze kubaba Ego mwana mwanzi. twana mwanzi arenganye re kandi ngaha nkundi munsi avuga ati okay wa mukobwa nguje je nkaca manuka nkaca mvugana nawe kunuku urumva abakobwa nkaca nkora ibishoboka byose strategy zose zibaho ku isi mpaka ngirene shike kuco ngombe ngarutse ico nca nkora ni ngombwa iyo nkuru uko bigenda kose Prince ntegeza kuyimubwira igituma ndamubwiye Prince ndamubwiye ati wa mukobwa mwana ntazosubira kugirana utugara ko n'umubono nta na kimwe haje ndani nta na kimwe uko nta na TV iriyo nta n'igitora soba araho nta na kimwe afise ukora byo rero ivyo biri mumwe ivyo birimwe mu masource atuma umwana w'umuhungu canke umugabo avuga yuko amaze kuryamana n'umukobwa kanaka urumva source izo nimwe muri source mugabo source ni nyinshi cyane source ni nyinshi cyane ego warakoze cyane none dusubiye gataye kuri ya sije yacu okay mbega none na wa mukobwa ukunda wa undi wifuza yuko ashobora kuza kubera umufasha nawe ngene yoza kukuraba agataha wahejeje canke wewe uramureka ko dukunze kumva abantu nk'umuvuga yuko abahubwa mukunda vya vrai mutabarya reka ndakwereke ntawuzi vyejo nka adresse y'urupfu sivyo kandi tuvuye ngaha urazi inyuma y'iri jambo ndiko ndavuga sinzi bizagukurikira ego ukora vyumva ivyo byose biri mu bituma ntavuga ati okay uyu je nateguye ko tubana naramuteguye ko tubana mugabo umutima wewe sinzi ariko kandi nitwana abana twaramaze kubikora nta na kimwe kuri nta urandi ko ndagenda no kuvuga ko jewe kubera ko ntazi vyeje
nanka cya kintu ibi byose igituma bikunda kuba umukobwa okay ngomenda kwishyura kwijyasije igituma umukobwa ashobora kuza muri ghetto ntatahuko nyene ni kakagaya natire twe dufise no kuvuga ko bivanye n'ukuntu jewe mbanzi niyizi umukobwa afise kugenda ije gahura n'abandi bantu hari no dushobora no kubigira kaca duhebana ego kandi je sindamuhebe mugo umukobwa kaca mpebe ego akaca avuga ati kujya muhungu yasha nta navyazi ukora nimba ari bazontwara nkazokwama ndiko mbura ndari inzara kubera ibintu nkamwe nibi oya nagende hari n'umukobwa mushobora kubigira nubigira nundi nawe uko nyene bas okay yeah bisigura yuko n'umukobwa ukunda vyavre wifuza ko aza kubera umufasha nawe nyene utomugisha kuko utabuzi ko nawe ashobora kuguhinduka ejo yeah of course kubera ko bo baragayana cyane abakobwa amakobwa kunze kuvuga ati umukobwa umaze gusambana cyane nk'abahungu ntibakunze kubashira mu rugo ngo babane cyo kintu nawe uracemera cyo barico bijya ibintu ntibaze babibeshere okay just ngombye kuvuga ati ntandukane n'abandi bantu cyane mugaje mvuga ukonze kijya kintu ntibakibeshere umuntu kuvuga ati ngo mumaze kuryamana kenshi ngo ntimwotwarana oya bijya ni cyitwazo umuntu abagombye gukoresha aba yarabuze ahantu aguca kugira ngo aguhebe mugabo umuntu agukunda vy'ukuri no matter what okay sawa nimba bavuga ati umuntu mujyamanya kenshi niho ushobora kumutwara kuko kino n'umugore nawe muzomarana ibihe byose muzobikora igihe gushika mupfuye naho kuko kino muzoca bavuga ati wewe tuzovyarana umwana umwe ce duhebana kubera ko nzoba namaze guhaga ico naco ko batacibaza ko bavuga ati okay nimba okay uramurindiye sivyo ko nzi je kanatsinda ubu isugi kuyironka ko ari kibazo umusanze atari isugi sivyo wowe umuheba kubera ko mwajyamanya kenshi ngo uca witwaza ati ngo mwahebanye ahubwo rero ntiwari umukunda ahubwo wamugomba kwivyo nyene nuca witwaza ati ngo ujya mukobwa ngo twabigize kenshi ngo niyo mpamvu oya ico je ndagisupportinga just ico ntikibaho ajya ntaba yagukunda vyavre ntaba yagukunda vyavre kuko muzomarana igihe mubikora muzovyarana abana muzovyarana nyanga imyaka gushika upfuye niko muzoambikana muvuga imbere ya padiri canke ya pasteur nero inyuma y'umwana umwana nero muzoba kuko aho mu bana muzoba mujyamana guhera mu ijoro ryose mukundanye naho yaza ku murango mukamarana amasaha 2 3 agataha mugabo mubana mu gitondo ugomba uje ku kazi uvuye ku kazi n'akasa 8 n'ijoro n'aka 11 ukora vyumva ego ku munsi ugasanga urukura kubita nka bune butanu iminsi yose none inyuma y'indi urumva wacu muheba wa muhazi mugiye utabumukunda wacu muheba mugabo mukunda vyavre nushobora kumuheba ico kintu ntibazi nuwo wamurondera yico yeah seco kiba gituma mukunda umuntu ndakwereke ku inosi tugezeko ibintu ntibaze baravyitiranya inosi tugezeko tugeze ku isi y'amafaranga ego sivyo nubwo umenga ngomba nje orose je ikiganiro mugabo inosi tugeze ku isi y'amafaranga umuhungu nukwaye umuhungu afise gukunda umukobwa kubera amafaranga n'umukobwa afise gukunda umuhungu kubera amafaranga sivyo tugeze kuri yasi wewe Dre atacu ufise uzomarira jewe muri future ntushobora kuba umugore wanje ico kintu abakobwa je ngende ndanakibabwiye numva ndanabahanuye icambere nambere dusubiye inyuma bazokwigisha ukuntu baza baravugana n'abantu n'inyishu baza baratanga ku bakobwa kugira ngo nibabona ikintu kibabaye ko ntibazakoma induru kuko umuhungu kazomwishura nabi azokoresha ya natire yiwe azoba baravuga ati ujya mukobwa arangayeko ahubwo imbere umuhungu aguhamagaye menya ukuntu umuvugisha umuntu urafise kumwankira mutanashwanya urukura namutwengera burya abakobwa nasanze imbere n'abanyabwenge gusa babigira nawe bari bijuje umukobwa urafise kukwankira muri ko muratwenga bien akamuhamagara akaza akagutwengera ukabona umenga umukobwa ndatoye akakwankira akagenda kandi mbere umukobwa ameze uko ntibamwanka kuko ujya muhungu aguma yumva umenga nzoteba ndonke hama ikindi naco n'impanuro no haba n'abakobwa atakintu ufise uzofasha umwana w'umuhungu mu buzima bwiwe bwa kazoza ntuze witeye ko azomugabo wawe kwino monde tugezeko sasa kuvuga azamufasha gute mu buryo bw'ubuzima busanzwe cyane no muri finance okay ibi jama ndaye kubwira ndumuhungu kuko nanje umukobwa je atazomfasha mu bintu vya finance ndushobora kubana bisigura ko umukobwa adafise amaheri
wewe mudashobora kugendana. arafise kuba adafise amahera adafise akazi mugafise vision Ego. Hama iyo fisi yo kwinjiriza iki? vision ni ukuvuga je ndatashe muhira ntashe muhira arambwiye ati sheri kuri konti ufise angahe uraza ayo mahera yakoresheje kuno numva ni wa muntu afise ibitekerezo Ego. je ndatashe muhira apana wa mugore ntashe muhira za telefone yawe uri mu bagore bro je narushe mu mutwe ahubwo nimba ntashe muhira sarere yanje urumva ndakwereke je nimba nshobora kuba mpembwa umuriyoni ku kwezi 2 million umugore akaba amenya ati okay umugabo wanje azohembwa umuriyoni umuriyoni uzokora iki nkaca sanga je naheje gupanga projet umugore yaramaze gupangira amafaranga jewe yuko zikwanje yaramaze no kuyapangira cyambwa ati okay sarere yaje shere dukora ikintu kizofasha umuryango kuno uyo utameze uko urafise kuba atamahera ufise cyangwa atakaza ufise mugabo mu mutwe ukabura umuntu uri bright kumva yewe nibo baguru bakenewe wapana wezo nzoza ngaho turakundanye ku mutwe nzihahiye sheri ufise ngahe twagiye twakiripuye wogo nuko bro tuzotahira nk'ivyo nyene je nzosha ndabira ikindi cyana cyama hari amiste bari abadema gumaduha amavizi muraba EDVP imeze gute upanga plan yahe aho nidukundanye n'ikigenzi cy'wanje Gwasanga ikidemu cyanje guma kintelefone hari impuzu yatotse sha sheri Prada iraha kandi ngo nayifasha ndongikire mahera naho hari kigenzi cy'wanje hari yacambwiye ati banomviriza rero ma hari abantu borora inkwavu hari genda ushira ya mahera hari aga parcelle hari yakumuzinda genda ubura akagura mwino myaka uruvuye iyo difference hari sha ico tuma ntatwarujya mwana nico bari cyane ubekondo hagiye usanga utamwiyumvamwo no ivyo by'inkono nibikibaho man ivyo jere kada kubwiza ukuntu kuri atamuntu azokukubwira je ibi ndabikubwiye kabugenzi nta by'inkundo bikibaho ubu ni vision ubu duhagaze kuri finance ino si iwacu tugezeho ni vision na finance nta bindi. Wow, merci beaucoup. Navyumvise nayo kwadukuna bavyumvise ndiza yuko bagize ibihe byiza ariko nanone imbere ko twagize ikiganiro ndagomba uduhanure kuri sije yacu nyamukuru tako turavugana ko byo kuntu atamukobwa ashaka kuja gusuhura umuhungu ataha uko nyene cyangwa umuhungu aje gusuhura umukobwa ngataha uko nyene none muri ico gihe umuntu yokogwa iki tureke kurabana bigende gute kugira ngo ivyo bintu ntivyame bifise iyo shusho nkaho umengo umuntu agiye kuraba uwundi nimakavuyo bahejeje. Okay, kuva kera narindi urumva kera dukurikiranye ibintu vya kera umugore baramukuzanira sivyo wabuta munzi hama bakagirane bakamukuzanira hama mukaca mubana kai ndu amatwa nsumira numva ko ari so yatangura kugirane niwe yatangura bavuga gute sinzi ukuntu ndibagije iyo terme y'abakiro terme bakoreye urumva niwe yatangura kumubonera urumva yatera kumenya ibikirahati ego no kuvuga ko rero ico gihe wasanga mutagirane reka guza muragenda gusurana gagenda gusura abatipe guma muhira utuze nimba gukeneye uko avyumva ukeneye mu bwati duhurira ahantu hanaka ahantu hiyaguye ahantu hari public nyene abantu bose babona hamatasha mutahe kuko nuza muhira ukagenda ukonyera uzugenda urantangaza nanje sinzavyihanganira hama nko mugiye ari we wamuhamagaye kandi umukeneye akanka kuza ho vyakira gute jewe umukobwa aranse kuza nta kibazo kandi mukundanye atakibazo nakimwe kandi wowe uvuga ati jewe asi ndiyemeje nta nakimwe ndagukoza ingo gusa ndakeneye ko tuyaga iki tuza kuyaga je nakimwe tuza kuyaga je byose tuza kuyaga kuko urumva deja turamaze gukundana turakundanye na kindi kintu tuza ko ico tuyagira kuri telefone nico cyonyene gusa rapport sexuelle ni tutokorera kuri telefone mugi bisigaye bisaba ko nca ndamuhamagara. Okay, ati rero nibareke kuza kuraba abahungu bagumi wabo les filles mugumi wanyu kabisa. Okay, mugumi tuzanira ibibazo urakoze cyane turabana beza urabana beza tukeneye ibibazo abakobwa nibo bama basanira ibigerageza cyane gute nibaza nk'umukobwa araje muri ghetto yambaye impuzu igera oya abaza bambaye ipantaro abaza bambaye ipantaro yamwegereye yamubanye niko ndabona ingidi ega nanje ndumuntu turi babiri ni mu nzu yiwanje ndanayirihangirango cyane se ni yiwanje merci beaucoup ndumva iki kiganiro ko twava kirangira hano reka next time ndagutumiye tukibandanye
canke twebwe kandi kuri iyi sije tuyidevelope neza ku rugero rwiza. nta kibazo. Ndumva ufise byinshi ushobora kubwira ugwaruka abajene kugira ngo bikunde duhindure mind nkuko ikiganiro kitubwira ati feed your mind. Okay. Ibiza ko tuza turahindura ivyiyumviro. Akajambo kamwe cyangwa tubiri kwa kunzi ba Kejo Media. Okay, akajambo kamwe nababwira ati ni mwandanye mudukurikirana ibiganiro byacu biba biryoshe biba bishushe dufise byinshi cyane byo kubabwira ariko twe tubona ukuntu mugira amashare tonga ibintu byinshi cyane kugira ngo content zibandanye zibanyije dufise ibiganiro byinshi cyane muno mutwe ni byinshi rero ni muduhinga uvuga kugira ngo dushobore kubisohora. Ego wow merci beaucoup kandi bandibuka no kugira subscribe cyangwa s'abonner kugira ngo bikunde tubashe no kugira ingufu cyane ko buriya iyo ubonye ushigikiwe ni uco koda cyane iyo ubonye urakurikiranwa cyane ubishiramwe ingufu nyinshi ya bakunzi ba Kejo Media mwakoze kuduhitamo mwakoze kudukurikirana mwakoze kudutega abiri mwakoze kuturamba mwakoze kugira like mwakoze kugira comment mwakoze kugira share. God bless you naho butazosubira ciao ciao.